Ndongenda bahaye ikaze mwebwe mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abakomeje kudukurikira kuri no mbonesha kure yacu ana yanyu Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubategurira ndetse no kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta kandi agezweho ari karavugwa mu bigendanye n'umutekano politique diplomasi ndetse nibindi bigiye bitandukanye kaze kuri mwebwe mwese muriko murumviriza ano makuru nyine kuri kino gicamunsi cyo kuri wa kabiri igenekerezo rya 29 ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2025 twibanda ku makuru karavugwa mu Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hino mu isi tuvuga kuri politique diplomasi umutekano nibindi bigiye bitandukanye uno mwanya munyemerere nkubwire nyine zimwe mu ngingo nkuru tujye kugoroka muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nyine ca Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo nkuko bizoma bigaragara akaba yamaze gushikanga muri kino gihugu cacu c'u Burundi aho yaje kuraba nyine ibigendanye n'impunzi uko ziriko zirabaho nyine nga muri kino gihugu c'u Burundi ni mu nyuma y'iko rero ingwano zimaze imisi ziriko ziraba muri kino gihugu nyine ca Republika intwaro rusange ya Kongo zaratumye habaho rero ibigendanye no guhunga kuremere cane aho impunzi nyinshi zarahungiye mu ngamu Burundi izindi zirahungira mu busero ngamu gihugu cibanyi c'u Rwanda zose zikaba ziriko zirarabira hamwe nyene uburyo rero nyine umutekano wasubira kugaruka cange uburyo umutekano wabasha kuba nyine wogaruka umeze neza kugira ngo zongere zirasubire mu mihana yazo nkuko bigaragara uyu nguyu nyine ku kibuga cy'indege mpuzamakungu caritiriwe Melchior Ndadaye nyine yarakiriwe no mugenzi we nyine umutambukanyi umukuru w'igihugu c'u Burundi Angelina Ndayishimiye nkuko byoma bigaragara amasanamu ariko aragaragara nyine arerekana uburyo rero yizihiwe ariko arakandagira nyine ku itapi itukura aho yakiriwe mu ndabo nyinshi nkuko bigaragara umutambukanyi umukuru w'igihugu ca Republika Rusange ya Kongo Denis Nyankelu Kisekedi yarashitse ku mugoroba w'ejo nyine ku wa mbere igenekerezo rya 28 ndamukiza 2025 nyine ku kibuga c'indege caritiriwe Melchior Ndadaye kimwe rudende kibarizwa nga mu Burundi akaba yaje mu rugendo rw'akazi mu gihugu c'u Burundi ashitse ku kibuga c'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye yarakiriwe n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga mateka y'u Burundi Sabine Ntakarutimana hamwe rero n'umuserukizi w'icyo gihugu ca Kongo mu Burundi aherekejwe n'abandi bavuka nyine muri icyo gihugu ca Republika Rusange ya Kongo bararangurira imirimo yabo nga mu Burundi nyuma nibwo rero yaraje kuba yakigwa nyine n'uyu mutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angelina Ndayishimiye nkuko bigaragara turabigaye ko muri ano makuru ndakubwira byinshi ku byashikiye rero nyine umwe mu basagenti bari barahuye n'ryasanganya byarabaye nyine ngaha muri kiyaga ca Tanganyika ubwo ingabo z'abarundi nyine zari zibehejeje gukomerekera ku mirongo y'imbere ku rugamba mu rugamba rwari rumaze umwanya nyine rurabahuza n'ingabo za M23 n'umuhari twigwaneho nyine maze baca nyine baraza kubatabara nyine kugira ngo inkomere zimwe na zimwe barazijyane kwa muganga dore yuko bivuga yuko inkomere z'abasirikare cyane ariko barakomerekera muri no ngwano bariko barazanwa nga mu Burundi kuvurirwa mu bitaro bya gisirikare nga mu Kamenge nyine bakaba nyine ariho bari baje ariko bikarangira bahuye n'isanganya rikomeye cyane hari amakuru ariko aravugwa nyine agendanye n'ingene byogenze ndetse n'ibyabashikiye byose tugiye kubirabira hamwe rero nyine turebere hamwe ibikomeje kugenda biravugwa muri uno mwanya kaze kuri mwebwe mutwumviriza muri hano mu Burundi abari nga nyine mu gisagara ca Bujumbura abari Gitega abari mu yandi makayitsi mu micungaro n'ibigwati by'ibyo bisagara mwese ndabahaye ikaze niteka n'umunezero gusubira kubahereza mwiriwe cange mwaramutse bivanye naho muherereye cane abari ngaha mu gihugu cibanyi c'u Rwanda abari muri Kongo Brazzaville abari muri Kongo Kinshasa abari mu bihugu bimwe na bimwe bigiye bitandukanye muri Uganda Tanzania Kenya ndetse n'ahandi ndabahaye ikaze mwebwe mwese ikaze kandi kuba twumviriza bari mu makungu ya kure abari muri leta zunze ubumwe za Amerika abari muri Canada Australia ku mugabane w'Uburaya muri za Europe mwese turabahaye ikaze ari ubwa mbere usenga reka ndagusaba cyane kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe ndetse by'umwariko ibiganiro byacu urashobora kuba wabisona ko sabone kugira uca birabera hamwe nyine uca bibonera kugiye umwanya n'umwanya ndetse
ndetse ibiganiro byacu gushika uno mwanya urashobora kuba watanga commentaire ukagira n'uruhare muri ivyo biganiro. Kaze kuri mwebwe mwese. Birasa naho ingwano ziriko zirabera mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zaragize uruhara runini cyane mu gutuma nyine ibintu biramera nabi cyane. Witegereje neza nga mu bibereho y'abanyagihugu mu Burundi, cyane cyane abasanzwe barakora urudandazwa njabukambibe nyine, cyane abarafise ibyo bashora nyine muri Kongo cyangwa abakongomani barabizana nga mu gihugu cy'u Burundi, barakumenyesha yuko kumvo z'umutekano ubucuruzi butakigenda neza, mbese imigenderanire y'urujya n'uruza rw'urudandazwa njabukambibi rwaratosekaye ku rugero rudasanzwe. Ingwano zerutse kuba cyane izarabaye mu gisagara ca Goma nyine gifatwa mu mugwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, cyaratumye abantu benshi barahungira nga muri Kivu y'Amajyepfo. Mu nyuma y'iko rero umuhari M23 ukomeje kurongora ndetse no gufata ibyo bisagara byose nyine, ukomeje kwerekeza muri teritwari ya Kare ukamanukira nyine muri Bukavu, byaratumye nyine abantu benshi biganjemwe abakongomani barahungira nga mu gihugu cy'u Burundi. Iyi ngwano kandi yaragizwemo uruhare ruremereye cyane n'ingabo z'abarundi, kuko rero izi ngabo zaragiye nyine muri urwo rugamba ku rugero rudasanzwe, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Amakuru yihuta cyane akomeza kugenda tugeraho ashimangira yuko Variso Ndashimiye afise ingabo zikaba mu bihumbi 10 ndetse na 15 nyine nga muri Kongo, cyane nyinshi zarakoze defense cyane nga mu gisagara ca Uvira, kumvo zo kugira ngo nyine umutekano utazatoskara nyine, cyane umutekano wo mu Burundi nkuko byoma bigaragara. Ibi ubwabyo kandi birakomeza kugenda n'ubundi birakomeza kugenda bigaragaza ndetse bikanaboneka yuko nyine uru rugamba ruriko rurengegezwa n'ingabo z'abarundi, nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Kugeza uno mwanya bamwe rero nyine ntibajya umunwa mu kugaragaza ko Variso Ndayishimiye akomeje kuroha abana b'abarundi. Haraheze igihe kandi nyine igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu ca Kongo birafise imigenderanire myiza, ku buryo rero nyine ari nayo mpamvu byemezwa neza yuko hoba hari abasoda benshi baba bararungitswe ku mvo z'ubwumvikane bwarabaye hagati y'ibihugu byombi mu mwaka wa 2023, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Kugeza ubungubu rero benshi mu bakomeje kugenda baragira ibyo bavuga nyine, bakaba basigura ndetse baranagaragaza neza yuko nyine baragaragaza neza yuko ingwano ikomeje gutuma ibintu nga mu Burundi birakomeza kugenda nyine birahura n'ibibazo biremereye cyane. Kugeza ubu harabaye nyine ibigendanye no guhoranga kuremereye cyane, aho rero impunzi zimwe na zimwe z'abanyekongo ziri nga mu Burundi zimaze igihe ziridogera nyine ko ziriko zirafatwa nabi ku rugero rudasanzwe, zirahura n'ibibazo biremereye cyane. Ibi bibazo kandi barabisangiye n'abanyagihugu b'abarundi, cyane yuko nga mu Burundi ibiciro ku masoko birazimbye, ibifungurwa birazimbye, ibintu byaraduze ku rugero rudasanzwe nk'uko byoma bigaragara. Ibi bituma rero nyine ukuza kwinshi nyine kwiza impunzi nabyo rero biratuma imigenderanire ndetse n'ibifungurwa bitaboneka neza, ariko n'agafashanyo kakaba gakeya ku gihugu gisanzwe kitifise nk'u Burundi. No umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Kongo nyine yaraje kuraba impunzi z'u Burundi, impunzi z'abanyekongo ziri mu Burundi. Denise Nyankeru Tshisekedi ari ku butaka bw'u Burundi nyine kuva ku mugoroba w'ejo haheze nyine igenekerezo rya 28 Ndamukiza 2025, akaba yarakiriwe na mugenzi we Angelina Ndayishimiye, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Imva y'urwo rugendo rw'akazi akaba ari urugendo nyine impunzi z'abakongomani barahungiye mu Burundi, barahunze umutekano muke cyane muri icyo gihugu. Uno munsi igenekerezo rya 29 Ndamukiza niho Denise Tshisekedi rero yishikira mu nkambi y'Imusenyi muri komine Giharo mu ntara ya Rutana, ahegeranyirijwe nyine impunzi z'abakongomani baba ibihumbi 18 mu baronswa ubufasha cange agafashanyo, bigizwemo uruhare na cane nyine n'imiryango mpuzamakungu ijejwe kwita ku mpunzi HCR ndetse n'indi miryango imwe n'imwe.
twabibutsa yuko kandi atari we wa mbere nyine aje kuraba izo mpunzi. Ubuherutse leta ya RDC yaratumye umushikiranganje w'imigenderanire Madame Therese Kayikwamba hari kwigerekerezo rya 2025 ntwarane 2025 nyine icari cimuzanye nyine kwari gushimira Uburundi ko rero bumaze kwakira impunzi z'abakongomane z'ababa ibihumbi 79 zihunga ingwano iri muri ico gihugu. Iyo nkambi ya Musenyi kandi ikaba gushika ubu ngubu nyene yarakiriye impunzi zigera ku bihumbi nyene ku bihumbi nkuko bigaragara ku bihumbi 198 nkuko vyoma bigaragara, aherekejwe na mugenzi we nyine Angelina Ndayishimiye akaba abashira nyine agakemanyi kagizwe nyine n'ibifungurwa, impuzu ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye nkuko bigaragara. Ejo nawe rero igerekerezo rya 30 Ndamukiza azogendera ikigo rero kireze imfuvyi kiri mu gisagara ca Bujumbura nkuko vyoma bigaragara. Amakuru akomeza kugenda atugera rero avuga yuko iki gihugu c'u Burundi cyama kiriko kirabona rero akanyugu canga se kirabonera akajyo rero nyine muri no ngwano kubyo biboneka yuko kidashaka no kuba cyokurayo abasoda bacyo nkuko bigaragara. Hari benshi bakomeza kugenda bashimangira ndetse baranagaragaza neza yuko nyine bitumvikana ingene nga mu Burundi usanga nyine abasoda bagikomeza gutegurwa kugira ngo barongikwe nga muri Kongo, nyamara ku rundi ruhande ugasanga nyine ibihugu bimwe na bimwe cyane cyane n'izo mpande ziriko ziragwana baramaze kugenda barumvikana ukuntu ngene bashobora kuba nyine basozera canga se bashobora kuba nyine bakumvikana ibigendanye n'uburyo bashobora kuba bosozera iyo ngwano. Dufatiye nk'akarorero ku biganiro bimaze imisi biraba nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga cange nkuko bikomeza kugenda bigaragara, bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi bagakomeza gushimangira yuko nyine Variston Ndayishimiye n'abajejwe ibigendanye no gucungera umutekano barakwiriye nyine kwikubita gashi bagaca nyine barakura ingabo z'abarundi muri Kongo kuko ziriko zirahonerayo zigahura n'ibibazo biremereye cane muri uno mwanya nkuko vyoma bigaragara. Ibi bibazo kandi biri mu bintu bikomeje kugenda biratwara ubuzima bw'abasoda b'abarundi nkuko bigaragara. Igipfungu kidasanzwe ku byashikiye nyine Sergeant Alan Niyonsaba yari muri bwa bwato nyine bw'igisoda bwa Zama muri Tanganyika nkuko bigaragara. Sergeant Alan Niyonsaba nyine ni umusirikare w'u Burundi nimero matrikire nyine 8 nyine akarongo SK nyine amajana 625 uko bigaragara. Iyo niyo nimero ya matrikire yiwe nyine yaravukiye muri commune Nyarusange ni mu ntara ya Gitega ni mu 1995. uyu mwaka nyine arakwije imyaka yagwa muri 30. Alan Niyonsaba yarinjiye mu gisirikare cy'u Burundi mu mwaka wa 2016 muri promotion nyine ya 47 y'ishure y'ibisongerezi nyine by'intwazangabo mu gisirikare ESO. Arangije ESO Alan Niyonsaba nyine yarungitswe kwiga ivyigwa nyine byo kwinonora imitsi nyine abikorera muri ICAM nyine ibujumbura, hanyuma aja mu nyigisho z'igikomando nyine. Inyuma yaho yarungitswe kumenyereza abasirikari bashasha nyine instruction muri CI Mabanda, aho yarahamaze akanya gato cane aca arungikwa mu ishure ry'igisirikare yigisha iby'iperereza MIL nyine ishuri yayirangije nyine muri 2024 nyine aca arungikwa gukorera iperereza rya gisirikare G2, niho nyine yaca arungikwa mu gukorera muri batayo ya Tafoke ya 16 muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Sergeant Alan Niyonsaba yaramaze igihe gito nyene yubatse urugo rwiwe nyine arafise umukenyezi n'umwana akiri muto cane nkuko biboneka. Alan Niyonsaba yari rero muri bwa bwato bw'igisoda buheruka kuzama mu kiyaga ca Tanganyika nkuko biboneka. Kwigenekerezo g'18 ukwezi kwa 4 2025 Sergeant Alan Niyonsaba yari rero mu bwato buto nyene bw'igisirikare c'u Burundi bita Vedete bwaravuye ahitwa ubwari bugana mu Rumonge nyine
ubwo bwato bwarimwo rero abasirikare bashika muri 15 ibigwanisho n'imizigo yabo benshi mu basirikare bari baburimwe nyene bari barakomerekeye mu ntambara yarahuje abasoda b'u Burundi n'umuhari twigwaneho kwigerekerezo g'15 ukwezi kwa kane 2025 ni muri Sud Kivu nkuko biboneka mu makuru dukesha nyine mu makuru dukesha amasoko yacu ari ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ntiyari mu bakomeretse hano rero nyine haravugwa ibintu bitandukanye ingene yagiye nyine muri ubwo bwato amakuru ava nyine ku Major Onesphore Ndayishimiye nyine batazira Brady Doke avuga yuko avuga ko nyine Brady Doke nyine na Allen bari bavanye nyine mu Rumonge bagiye gutora izo nkomere abandi basirikari we nyine bavuga yuko nyine uyu Sergeant Allen Niyonsaba yari asanzwe muri RDC ahubwo mu kuja muri ubwo bwato nyine yari atashe mwikonji nkuko bigaragara mwikonji nyine cyangwa konje mu Gifaransa mu Burundi hano nyine ntacyo ukwiye nyine nta muco ukwiye dufise niba yarari ngaha mu Rumonge nyine aje kuraba izo nkomere cange yarabarizwa ku butaka bwa Kongo nyine aje mu gakonje nkuko biboneka. Hari bamwe rero bibaza niba Allen Niyonsaba aracariho canga akaba yarapfuye. Hano ho rero nyine igipfungu ni cyinshi cyane mu nkuru rero nyine naheruka kubahereza ijyanye n'isanganya ry'ubu bwato twarababwiye ko rero nyine amakuru ya nyuma yavuga ko hari abasirikare babiri bari bakorotse umwe rero yari nyine Major Onesphore Ndayishimiye batazira Brady Doke ubundi ntitwamuvuze izina kubera atari bwashike nyine nga mu Burundi uwo twavuze yari Sergeant Allen Niyonsaba. Igitangaje kugeza ubu Allen Niyonsaba naraboneka amakuru yiwe nyine yatanzwe na Brady Doke. Brady Doke yaragiye avuga ibihushane nyine hamwe yaravuze ko ari we yatabaye ari nyine aramuheka amushikana imusozi aho yavuze ko rero Allen yari ashonje cyane amurungika nyine kurondera imfungurwa mu mihana y'abakongomani ngo nawe nyine asubira mu mazi kuraba ko nyine yorokora abandi akiza abandi naho rero nyine yavuze ko amaze gushikana ari imusozi we. Brady Doke nyine atamenye ingene yasubiriye mu mazi aca aratubwenge maze Tanganyika ija kumusuka nyine ahantu kure atogwa n'abarobyi mu nyuma yaremeje ko rero nyine azi neza iyo Allen ariko nyine aravurirwa muri RDC ko hari nabo nyine mwiperereza baragiye kumuzana mu mpera z'indwi iheze. Brady Doke yaratanguye nyine guhebuza abantu ko ari Allen Niyonsaba nyine atakiri muzima. Amakenga ni menshi cyane ku bintu byarabaye muri buno bwato nkuko byoma bigaragara. Inyuma y'indwi n'igice habaye rino sanganya ry'ubwato bwa gisirikare igisota ntacyo kirabwira rero imiryango y'abari muri ubwo bwato. Imiryango yose yaramaze kumenya ko rero nyine ababo barapfiriye muri ubwo bwato haca haboneka abayitera ubwoba ngo nyine ntihirahire ngo itunganye ikigandaro nkuko biboneka. Kugeza ubu hariho rero ibibazo bikomakomeye cyane bitishugwa. Abashikira nyine Major Onesphore Ndayishimiye aguma abemeza ko ari we nyine yararongoye ubwo bwato. None byaragenze gute ngo ubwato butongogwe nyine nabo mwiperereza y'igisoda aho kurongorwa n'igisirikare kigwanira mu mazi? Ica kabiri, Onesphore Ndayishimiye batazira Brady Doke yaramenyekanye nyine mu bwishanyi butagira rero izina. Byaragenze gute ngo umusoda azwi rero mu kugandagura abantu abe ari we nyine atumwa icyo gikorwa hanyuma abo avuye nyine kuzana bace barapfa bose asigare ari wenyine? Aha nawe nyine hariho akantu umuntu akwiriye kuba yo kwibaza. Ica gatatu, kugeza ubu ngubu nyine bivugwa yuko Brady Doke ari wenyine ari muri ubwo bwato yoba yarahawe Gilente cyangwa se nyine yajire ituma abantu batarohama nyine nkuko bigaragara.
bigenda gute ngo abasoda bakomeretse nyine bashigwe rero mu bwato mu gihe kibi nyine batambaye ibyo kubakingira? Hari n'ikibazo nyine kingene ubwato bwapakiwe ibirengeye ubushobozi bwabwo, kuko rero bivugwa ko ubu bwato bukwiriye nyine kuba bwoshika bwo kwakira abantu cyangwa bwoyunguruza abantu bashika muri 12 kandi bararengaga. Uko igisoda kinumira niko rero nyine congereza ibihuha. Tubandanya gusaba ndetse no guhanura abatwara igisoda c'u Burundi ko nyine botanga umuco ku byashikiye aba basirikare nkuko bigaragara. Kugeza uno mwanya nyine harakomeje kugenda hibazwa byinshi, ariko natwe nga kuri Burundi News TV turakomeza kugenda tubarondera ayandi makuru nyine kugira turabire hamwe rero byinshi mu bikomeje kugenda biravugwa. Igisoda c'u Burundi cyama kirinumiye nyine kugeza ubwo nyine umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi Brigadier General Gaspard Baratuza atobona icyo avuga nkuko bigaragara, aho benshi bakomeza kugenda bagaragaza ndetse no kwerekana neza nyine yuko biteye impungenge kubona abasoda bariko baragwa muri ubwo bwato ingene bingana gutyo. Hari n'amakuru avuga yuko kandi Burundi busanzwe barafise ubwato bunini cyane busanzwe burayunguruza abasoda, ariko kumvo zibura ry'ibitoro ibi birakomeje gutera umutima uhagaze, bigatuma rero ngo ubwo bwato bushika muri bubiri bunini nyine busanzwe nyine burifashishwa n'igisoda kigwanira mu mazi budakoreshwa ku mvo zo kunywa rero ibitoro byinshi. Bashimire abariko muradukurikira, tugaruke mu kanya turabiramwe ibindi bikomeje kugenda biravugwa.